Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Bene data bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine. Umunezero ukomeye kubana namwe no gusangira namwe ijambo ry'Imana iryo yashimye kugaburira imitima yacu kuri uyu munsi. Muri kumwe na mwene so Kaneza Benigne. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, tubandanye twibukanya ku majambo tumaze iminsi turiko turiga kandi twibukanya muri iki kiganiro cacu Saveur Divine. N'amajambo atwibutsa kubiherekeza kubaha Imana canke kumvira Imana. Dusome ijambo ry'Imana tugiye kwifatikiza. Turarisanga mu gitabo co gusubira mu vyagezwe igihimba ca 5. Turasoma ku murongo wa 29. Turaza kandi gusoma n'amajambo ari muri iki gitabo nyene co gusubira mu vyagezwe igihimba ca 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15. Mu gihimba ca 5 haravuga ngo ati compa bagahorana bene uwo mutima ubatera kunyubaha no kwama bitondera ivyagezwe vyanje vyose, kugira ngo bamererwe neza bona uruvyaro rwabo ibihe vyose. Mu gihimba ca 11 naho ku murongo wa 13 haravuga ngo maze nimwagira umwete wo kumvira ivyagezwe mbagera uyu munsi, mugakunda Uhoraho Imana yanyu, mukamukorera mubihereje kw'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, igihugu canyu azokirekurira imvura mu bihe vyayo, imvura y'agatasi n'iy'urushana, kugira ngo mubone kwimbura amasaka yanyu n'inzabibu zanyu za vino n'imyelayo yanyu y'amavuta, n'amasho yanyu azoyamereza ubwatsi mu matongo yanyu, kandi muzokwama mu gahimbo. Imana yacu ishimwe cane. N'aya majambo tugiye kuganirako kugira ngo dukomeze kwibukanya kubiherekeza kubaha Imana canke kumvira Imana. Aya majambo dusomye mu gihimba ca 5 n'amajambo Mose yariko arabwira Abisirayeli. Hari igihe yariko arabibutsa ivyagezwe 10 canke amabwirizwa 10 Imana yari yabahaye bagitangura urugendo rwabo bava mu gihugu ca Egiputa. Bamaze kujabuka ikiyaga gitukura, Imana yabahaye ivyagezwe, yabahaye ijambo ryayo, yabahaye amabwirizwa bazogenderako kugira ngo babone kugemererwa neza no kugira urugendo rwiza mu gihugu bariko barajamwo. Amajambo dusomye kuri uyu murongo wa 29, Imana yabwiye Mose ngo icompa bagahorana bene uwo mutima ubatera kunyubaha no kwama bitondera ivyagezwe vyanje vyose, kugira ngo bamererwe neza bona uruvyaro rwabo ibihe vyose. Aya majambo igihe Imana yari ihereje guha aya mabwirizwa canke ibi vyagezwe Mose, Abisirayeli, Mose ariko arayabashikiriza, imitima yabo yari yakunze, yari yanezererewe, kandi imitima yabo yari ikunze Imana, kandi imitima yabo yari inezererewe Imana. Imana ibona mu mitima yabo
ibwira Mose ngo icompa iyo mitima ndababonanye uyu munsi akaba ariyo bazohorana, bagahora banyubaha, bagahora bitondera ivyagezwe vyanje, bagahora banezererewe amajambo yanje nk'uko babikoze uyu munsi, kugira ngo babone kumererwa neza n'uruvyaro rwabo ibihe byose. Ikintu ca mbere Imana iha umuntu yubashe canke yumviye ijambo ryayo, ayubashe kandi ayikunda, no kumererwa neza. Muri ino si turimwo, hari ibihe vyinshi umuntu abamwo, hari ibihe vyinshi ducamwo bigatera imitima yacu kubabara, bigatera imitima yacu kuremerwa. Ariko iyo umuntu yubaha Imana, iyo umuntu yubaha ijambo ryayo, iyo umuntu yumvira ijambo ryayo, iyo umuntu yumvira Imana, muri ivyo bihe nyene umuntu acamwo, muri ivyo bihe nyene umuntu abamwo, umwana w'Imana canke umuntu w'Imana, Imana iramuha kumererwa neza muri ivyo vyose, kuko Imana iba muri twebwe. Kubana n'Imana no kuba mu ijambo ryayo bidutera kumererwa neza, bidutera kubaho ubuzima budasa n'ubw'abatayubaha, kuko abatayubaha bahorana imitima ihagaze, bahorana imitima itagira amahoro. Ariko iyo umuntu yubaha Imana, iyo umuntu yumvira Imana, iyo umuntu yumvira ijambo ryayo, umutima wiwe ugira amahoro, umutima wiwe uratekana, umutima wiwe uratuza. Naho uba mu bihe bigoye, naho uba mu bihe bibabaje, naho uba mu bihe bibenga biraruhishije, umutima wisunze Imana, umutima wubaha Imana, umutima wumvira Imana uranezerwa kandi ugira amahoro. Twubaha Imana kandi twumvira ijambo ryayo. Kuyubaha ni kumvira ijambo ryayo, kuyubaha ni ukuba mu ijambo ryayo. Tugira umutima kandi uba mu ijambo ryayo, wubaha Imana, wubaha ijambo ryayo. Imana ikomeze kudufasha no kutugirira neza kugira ngo dukomeze kuyubaha. Mu gihimba ca 11 ku murongo wa 13 yaravuze ngo nimwagira umwete wo kumvira Imana no kumvira ivyagezwe mbagera uyu munsi, mugakunda Uhoraho Imana, mukamukorera mubihereje kw'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, igihugu canyu kizogira imvura. N'umugisha Imana itanga ku bantu bayubaha, ku gihugu kiyubaha, ku gihugu cumvira ijambo ryayo. Imana itanga umugisha w'imvura. Yari isezerano Imana yari bahaye yuko Imana izobaha imvura mu gihe gikwiriye, kugira ngo imirima yabo ibone kwera, kugira ngo imirima yabo babone kwimbura, baronke ivyo kubatunga, baronke ivyo kubabeshaho. Imana yabasezeraniye ko niyo bayubaha bazoronka ivyo kubabeshaho, bazoronka ivyo kubatunga, bazogira ubuzima ubw'ibanze ubutegerezwa gutangurira kubaho k'umuntu no gufungura, no kugira ivyo kunywa, no kugira ivyo kunywa. Imana yarababwiye ngo amasho yanyu azoronka ivyo kurya, azoronka ubwatsi butotahaye mu mirima yanyu, kugira ngo muronke amata, kugira ngo muronke ibikwiriye bishobora kubatunga. Wari umugisha Imana yari basezeraniye, ni umugisha w'ibanze, no kuronka ivyo kudutunga, no kuronka ivyo gutunga umubiri yacu. Uwo mugisha Imana yari yarawubasezeraniye, ariko niyo bakomeza kuyubaha. Bene data, kubaha Imana, kubaha Imana, kumvira Imana, kumvira ijambo ryayo, harimwo ubuzima, harimwo ivy'ibanze, ntaco tuzobura, ntaco tuzokena. Kubaha Imana no kuyumvira biradutunga, iraduha ivyo kudutunga, iraduha ivyo kutugaburira, iduha ibikwiriye imisi yose kuko twayubashe. Usomye mu gitabo kandi c'Itanguriro igihimba ca 22 uhereye ku murongo wa 12 harimwo amajambo Imana yavuze ku mukozi wayo, ku muntu wayo Aburahamu igihe yaragiye gutanga ikimazi ku mwana wiwe Isaka. Aburahamu ntiyigeze akekeranishwa na gatoya, yemeye, yumviye ico Imana imubwiye. Imana imubwiye ngo
ayihe umwana wayo kw'ikimazi. Aburahamu yabikoze atidoga, aragenda arashika mu kibanza. N'amajambo musoma kandi muzi, gushika ku gihe yari ageze gutanga ico kimazi. Ariko ageze kugitanga, Imana ibona ko yayumviye kandi ko yumviye ijambo ryayo, ibona ko yumviye ico yayisavye. Yatanze uwo mwana, agiye kumutanga, Imana itanga intama yo kumusubirira mu kibanza. Imana ibonye uko yayumviye, yaramubwiye ngo mbonye kunyumvira, kandi vyakurikiye Imana yamubwiye ngo nzohezagira uruvyaro rwawe, nzoha umugisha uruvyaro rwawe. Bene data, twumvira Imana, harimwo umugisha ku bwacu nyene no kubw'uruvyaro rwacu ruzohezagirwa ko twumviye Imana. Imana yo mw'ijuru idufashe kandi duhezagire, idushobotse kwiyumvira muri vyose. Yesu abahezagire. Amen.